Shalom shalom la famille muraho mumeze neza turongeye kubaramutsa. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe icigwa kijanye no gukura konte zacu muri MetaMask tukazitwara muri OKX wallet. Ni kubera yuko MetaMask imaze iminsi yerekana utudefo dutandukanye tugatuma ibikorwa byacu bitagenda neza. Iki kigwa rero muze kugikurikirana kugeza ku mpera kugira ngo turabe yuko bya bibazo muri ko murahura navyo muri kino gihe byotoregwa inyishu. Nuko rero je mukuza kwishura cyangwa se mukuza gutora icigwa nkora nagikora sero na demande ihari. Uyu munsi nabonye ko bikwiriye. Nkuko benshi babinsavye rero ngo ndabasigurire impamvu bitera. Mu byukuri naragezeho nanje iyo mpamvu ndayibura. Ico natoreye inyishu cyari kijanye n'akamenyetso ka attention kerekana alert muri konte zanyu, tuza gusanga nama blockchains ari integre manuellement cyangwa se andi ma blockchain atari ya Ethereum, kubera yuko MetaMask ni wallet yubakiwe kuri Ethereum, ikaba ifise ico bise ngo ni EVM, Ethereum virtual machine, niza gutuma andi ma blockchain yose muri web gatatu EVM web free yose ashaka kuyikoresha, ariko menga ariko ashaka kudukatira umurongo ugaca usanga MetaMask irikirazana ibintu byo kushaka kutubangamira mu gihe dukeneye gukora ama operation yacu. No musi rero reka turabire hamwe ubwo dushaka kwa twokoresha OKX wallet kugira ngo tubandanya akazi nta kiriko kiratugora. Ariko nyuma y'ibyo nashaka ndabahereza itandukaniro cyangwa se ndabahereze isano murantunga isano hagati y'aya ma wallet. Hariho ama wallet ngerageje kubereka ngaha muri screen yanje fiseho SafePal, iyi ni wallet, nkagirayo Trust wallet, nkagirayo MetaMask wallet, nkagirayo na Element wallet isanzwe ari wallet ikiri muri phase ya betanet, bariko beta test canke betanet bariko barayitesting. Iyi niyo wallet ya mbere maze gukunda cyane kandi zomeze neza cyane, kuko mu kwiyandika ukoresha email wiyanditse ariko imbere ugaca wimporta y'amajambo 12, yubakiyemo social network igacongera kubakirwamo na wallet kuvugisha kwa wo yaga n'umuntu miko murayaga kujya kwa message mwandikirana bisanzwe, ukandika mu izina ryiwe hama ugapsonda kuri send ukamwandikira crypto money utarinze guhangayika ngo mpereza address, mwandika message urahari, ego ndahari, sawa reka ndakwandikira ndakurungikira, ugaca umurungikira crypto money. Iyo wallet rero izoba ari yo kurundi gwego. Nuko rero tutagiye kure reka turabire hamwe wallet yatuzanye hano ijanye na OKX wallet, bivanye nuko abantu benshi basanzwe batayimenyereye. Misanzwe OKX wallet murabona ko iri ku ruhande rwayo ngaha, ni wallet nawe imeze neza cyane kandi yemewe cyane na CoreDAO. Kugira ngo umuntu ashobore kuba yoyishikira abanza akagenda muri yo bise ngo ni Play Store, kubera uko dukoresha Android, hama akandikayo OKX. Maze kwandikayo OKX nta bindi bintu za kurenza ko ucuza kuraba iyo OKX nimba isanzwe iri installe urayinstalla, isanzwe itari installe plutôt usanze itari installe ucuyinstalla, iri installe nta yindi mpamvu yo kuza kuyinstalla. Twajanye nuko rero aha ikiba gikenewe nuko uyugurura. Hari abantu batazi gutandukanya OKX wallet hamwe na OKX exchange. Ibyo biri muri application imwe inshuti bakundwa, biri muri application imwe. Iyo utazi kubitandukanya rero uguma wimvira ngo je ngo kura ngo ntafise ngo passport cyangwa se ngo permis de conduire ngo iyo OKX ngo sinoyikoresha. Reka ndabereke. Iyo tugiye kuraba ha hejuru turabonaho exchange ni échangeur, ariko turavye hirya yaho gato tubonaho ico bise wallet. Uruhande rumwe
rw'ibubamfu ni échangeur exchange, ariko ugiye ku rundi ruhande rw'iburyo hari wallet. Ibyo rero uza kubitandukanya gute? Échangeur uza kuyiyandikako ukoresheje email address, urabona ko hari sign up mu gihe utari uyifise, login mu gihe wari uyifise. Ushaka gukoresha na Google account. Hama tugiye kuri OKX wallet urafyondako, umaze kwifyondako rero irakugurukira, na cane cane yuko ni web free, nayo nyene iri muri wa mugwi w'ama web gatatu y'ama blockchain wallet. Hama imaze kuguruka, mu gihe usanzwe utayifise uraca uyicreya. Ibyo gucreya ni ibintu byoroshe cyane, urasha guklika ukagenda urasoma. Uyifise naho ucuza kuri I already have one. Murantunga bakoresha igifaransa muza gusoma ibizoba byanditse iwanyu. Nuko rero iyo ugiye kushiraho uvuze ko ari uyifise, ugiye kwimporta wallet, niryo jambo batwereka hano hejuru. Ugiye kwimporta wallet rero hari uburyo babikoresha. Ushaka gukorera kwimporta wallet ukoresheje ajya amajambo ari muri account yawe. Iyo ni connection ya account yawe ya OKX. Hariho wallet ibirimo interne indani wari wakreye kuba yatsanzwe ayifiseho. Hari yindi ukoresha import seed phrases ajya amajambo yawe 12. Hariho ama wallet akoresha amajambo 18. Hariho n'izindi zikoresha amajambo 28. Ibyo byose birabaho, ni watari babizi babimenye. Hari aho bakubwira ngo ushaka kuimport yakuye muri Google Drive, cyangwa se ukagira backup ukoresheje cloud backup. Si byiza kuzikonserva muri Google, mu gihe watakaje email babitakaye. Shaka gakoresha hardware wallet, iyo bise ngo ni za Rija na NoX n'izindi. Izi etape nk'iyi nibaza kari bake bayizi. Mfatiye ku rugezo nkunda kubona ko abantu benshi baba bazi ibi bintu muri community turiko turakorana. Nuko rero twe tuza kuraba hano handitse ngo import seed phrases cyangwa se import private key. Ico kizoba ikindi cigwa kugira ngo umuntu amenye kubitandukanya. Ariko babavuze ngo import les 12 mots cyangwa se les 12 phrases secrètes de récupération, 12 secret recovery words. Ayo ni y'amajambo 12 ucufyondaha, maze gupyonda ucugenza gute uza kuyimporta. Nuko rero aha bari batubwiye ngo murampunga ivyuma ntibisezerana, batubwiye ngo uburyo dushaka two kwirinda ama scams, ntupfe kuzana ama phrase cyangwa se private key yose yariyo yose utoye ngo ukubite muri wallet yawe, kubera yuko OKX wallet ntizigera ikingira wallet yawe, ntizokwigera nakumenyesha ngo wibwe cyangwa ntiwibwe. No, ivyo ntibinezwe, ahubwo bashaka kubwira ngo wewe utegereza kurinda ubutunzi bwawe, wamubwikontrolera mesherzami. Ego sava, tubandanye rero. Aha igikurikira ni gufyonda OK, ugaca ugenda kwimporta y'amajambo yawe 12. Import seed phrase or private key. Aho rero bakubwira ngo iyo uri kurayashiramwo, bisaba yuko umenya neza ko uyashiramwo atandukanye, kugira baze kumenya ni batandukanya irya mbere n'irya kabiri. Ndagisubiramwo, uyashiramwo ari espace usimvye akarongo kamwe gusa, kandi ukandika mu ndome nto amajambo 12. Iyo ari clé privé naho urishiramwo ugira copier coller kujya baba barabitanze, bigaca bigenda neza cyane. Sorry. Nuko rero reka tuyashiremwo
amajambo 12. Ego this is for testing purpose. Nizo gukoresha just kugira ngo dutesting. Urapyonda ukayakopya, nibaza ko nta muntu ataza hari kopye, maze gukopya uca uyazana muri ya wallet, hama umaze kuyazana ukayimportinga, ndetse aca atondekesha kwa kundi nyine atonda, donc uyashiramwo atonze neza. Ndabona wallet icita idutanguza ku ntango. Reka tubandanye. You click I already have one. Wazogerageza kubikora azobe yashizemwo bando ikwiye, network imeze neza cane, kugira ngo bize kunyaruka mu kugurura, kuko bitanyarutse nawe buhomvye. Ucuza kuri import seed phrase nkuko mwabibonye, hama umaze kugenda ku importa uconda ngaha munsi ucugira OK. Aha ucugira past mu gihe wayakopye, ya majambo aca yipanga ko mwari 12, yaheza munsi wocuza kugira confirm. Abisomera ngo ni confirm, ça dépend de votre prononciation. Aha munsi hari confirme y'amajambo yawe wavefye neza ko ariyo ngaha hejuru ko ari 12 cyangwa se yoba arenga, uca wemeza kuri confirme. Okay, bakubajije ngo OKX irakeneye gukoresha iyo bise ngo fingerprint recognition. Ukeneye kuyikoresha rwa rutoke uca urukubitamwo, aha uca ugira enable, hama ugakubitamwo urutoke. Mu gihe nawe utabikeneye ugira cancel ukabandanya na password. Uca urindira bikuguruka bivanye nuko aha rero tugeze muri account yacu ya OKX wallet. Ibamwo ibintu byinshi. Iyo ufyonze aha hejuru, twese tubirabire hamwe, murabona ko udukiripto twanje tutarakura. Tubirabire hamwe ahanditse ngo account 1. Kuri account 1 uje ngaha urashaka kuri yindi account, urashaka kongera gushamwe indi wallet, ibyo tuzovyiga hanyuma. Aha munsi hari amakiripto monnaie menshi atandukanye. Mumbaze impamvu mutabona ko hano, ni kubera ko ntazo mfisemwo. Waza kuba yifisemwo amakiripto iraca yipasa mu zindi. Muri OKX haba ibintu byinshi, araberayo swap, bagaswapinga, ariko kowa ntabwo iri integre mu ziswapinga. Kenshi bakwerekaho Ethereum n'ibindi, kandi amafredo transaction usanga ari rimwe na rimwe ari menshi. Ego hariyo marketplace bijanye n'ama NFT, bijanye n'ama collection, ama inscription, ama drops n'ibindi. Drops nibaza ko ari kategoriya y'ama airdrop n'ibindi bitandukanye. Ivyo twe ntavyo dukeneye uno mwanya. Twe tuza kuraba kubashaka ama DeFi n'ibindi, ama decentralized finance cyangwa se BRC20 stacking n'izindi, biraberayo muri OKX. Ndetse murana ko na ya boro yanyu irahari, kowa irahari. Gusa muri ibi bintu byose bitonze aha munsi, icyo turiko turarondera twebwe ni discover. Kuri discover guys, kuri discover tuza gukorerayo nk'ivyo twahora dukorera muri metamask, muri navigateur bakoresha igifaransa, browser ku bakoresha icongereza. Naka kantu nari ndabazanyeko. Discover ucuza aha hejuru. Aha hejuru hari ijambo ngo search. Sorry for a while. Handitse ngo search for dApps or enter a new. Bavuga ngo murashaka kuronderayo ma decentralized app, des applications décentralisées, ou bien entre votre lien.
aha rero niho ucuza kwandika twa tujambo mumenyereye mwandika for example murandika stake ugiye gukora stacking. Nibaza yuko ikibazo cyangwa se ingorane twari dufise ishobora kuba igiye gutorerwa umuti. Voilà, turandikayo stake.corda.org haravuga ngo point byose ni kimwe. Ego aha uca wemeza munsi okay, maze kwemeza baca guheza amajambo ngo aho uca wemeza confirm. Ntituhateba cane, aha naho wemeza okay, bakutishamwo ugiye gukoresha ama wallet bon, igaca igenda kuguruka ya link yawe. Utwo tuntu ngenda ndemeza ni tumwe twa guide baguhereza, nta kibazo na kimwe duteye mu gihe washizemwo link y'ukuri. Verifiez votre lien imbere yuko muza kugira ibintu namwe muze banza mureba ko link mwashizemwo ari y'ukuri, kugira ntiwavuza guconnecta link atari ico giconnect na wallet yawe, hama ejo bakurotira ubutunzi bwawe wari ufise, usigara uvuga ngo ntihadiwe kanyigishije nabi. Oya namba, muze mu verifia mes chers amis before interacting with any link. Nuko rero turamaze kugurura ya protocole y'ama validateur. Nuko duca tuza ngaha hejuru iburyo tugafyonda kutu dukwego dutatu twa menu twerekana ama option cyangwa se ama application abera muri iyo protocole. Iyo biriko biraganda system biri busy baba bariko barayikoresha. Bon, haca haza rya jambo comme tubimenye muri metamask, haca haza connect, then uca connecta. Umaze guconnecta baguhitishamwo gutora OKX wallet. Murantunga phone yanje irarushe, ariko naho irushe nibaza ko itegereza kubikora. Tuzofata igihe twongere tugire ivyigwa bijanye n'ikoreshwa rya muri stacking. Aha uca ugira connect, urakonekta. Umaze gukonekta baguheza ama wallet, uca uza guhitamwo OKX wallet. Umaze kuyihitamwo nta kindi kintu gikurikira, bari kugira ngo uce ugikorerako. Aha batwetse switch chain kubera ko hariyo Ethereum chain, ariko haca haza ubu core chain. Voilà, aho uca uza kuri my stacking. My stacking rero ubuge kuraba bwa butunzi bwawe buriyo. Olala, mbega ntabwo na stackinze. Okay, nshuti bakundwa, nibaza uko murayibona. Ncushika handi kuri my stacking, bwa butunzi bwawe buca buza kwiyafisha ngaha. Voilà, ibikorwa bigenze neza cane. Hari ikintu ngiye kubibutsa. Ego dufise YouTube channel, dufise YouTube channel ya Hadweka News, tukagira na Twitter account. Iyo Twitter account niyo ducishako amakuru, turagira na Facebook ya Hadweka Hawkins. Ntimuze mwibagire kuza kubikurikirana, kubera yuko muri kazoza nivyo tuzoba dukoresha umwanya munini guys. Ndetse ndanabashimire bivanye nuko urana ko rwa rubuga rwanyu ruriko rurakura, ruriko ruraronka aba followers benshi batandukanye, usivye ko ubu n'aba Nigeria, aba Asian n'abandi batandukanye baradufollowing. Murabona ko tugeze mu ba followers 1430. Nuko rero ntimuze mwibagire yuko mwari kumwe na votre leader Hadweka. Komeze gukora subscribe, dukurikirane ku mbuga zitandukanye dukoresha. Hama mu nyuma tuzoza turabahereza ibikenewe. Nababwiye ngo je réponds à la demande.
nkora ku vyasabwe ku bikenewe kubera ko ibintu biba mw'isi ni vyinshi ariko vyose ntitwobikorerako tuza kubahereza ibikenewe ku neza yacu ku neza yanyu ku neza y'igihugu ku neza y'abadutahura bose muri rwa rurimi rwacu ndabashimire cane Imana ibahezagire mukomeze kubandanya mukurikirana amakuru ajanye n'amaproje murimwo ndetse mu vyitwararike mu garde sécurité y'amawallet yanyu hama turindire ico Imana atuvuzeho tuzosubira bye bye mugire ibihe vyiza umwe wese ahaherereye ndabakunda cane